kunda n'urukundo muri jewe rurimwo je ndamukunda Belle9ice. Urakunda Belle9ice? Ndamukunda wa SAT-B. Ndufite urukundo. Ego umutima wanje urafite urukundo muri je. Ko yabatarukundo mfite n'umugore wanje sino n'abana banje sino n'umuryango wanje sino ukunda. Ariko rero je Belle9ice no mutongoza Belle9ice. No kwifuza yuko no umugabo wa Belle9ice. Yuko abantu bavuga ati no. Bro ngo nta mahera namwe. Umva ntibana bitahuye mu bisanzwe. Ariko je nikomeze. Aya mukoresha umwanya ni mu mpebere rero nabonye amakomantere ngo bazonkubita nta mufana Big Fizzo kwanza numwe asumvye ingufu nibo nkubita kuko jewe none ivyo nakoze biri kumbuga none nagira bo nkubitisha imbuga niba nkubitisha imbuga kandi ico nico kintu cishe nino casubije inyuma nino industry gatoya mu Bantu Boy na Team Satura twagwana ku mbuga muri site ni twagwana usanga mukundana twareba jama mu isite kuko badansere ba Fizzo bose tubana muri quartier mu Kamenge urumva twagwana ku mbuga na kupiga posti na kuongeza ingine nibaje ku mbuga bagwane urabe ingene yani ibijyanyene wengene binakuza no muririmbyi bakunda erega bijya bakubwawe ziriya challenges zirakwiye kugaruka ziriya challenge ni nyina butsa yuko ikiganiro gifashwe mu mugongo na Fama Burundi aho ushobora kuja kuraba ibige bitandukanye rero Fama Burundi rero ukeneye kumenya byinshi bigiye bitandukanye checking izo numero ziri muri commentaire ziri pinned canke muri description aho ushobora visita site web ya Fama Burundi aho ushobora kugura canke ukagurira umukunzi canke undi muntu aho babigusanza aho uri canke ubiguriye ahari kandi bigashika umutekano ntangere ibintu bikabiri safe cyane Fama Burundi ku bwacu ku bwanyu kuri twese birakunda kandi turashobora kugura twibereye aho twicaye. Uwezo wako sio wa kwangu na ndo maana uwezo wangu sio wa kwako. Acha tupeane peace. Kama uwezi nisaidia niache mzima na kama siwezi kusaidia ni kuache mzima. My name is Alan the Real na hii ni The Real TV Show. Kama kawaida nagomba kuzana bigiye bitandukanye abatandukanye ndetse na hatandukanye. Rero kuri kurebona kuri screen zacu twakuzaniye umwe mu bantu mwa kino gihe navuga ngo ariko aravugwa mu bigiye bitandukanye bivanye n'ivyabaye canke n'ivyagiye bira happening mu minsi yahera. Yitwa Koresha Umwanya, arabamwita Koresha Itabi, arabaramwita n'ibindi bigiye bitandukanye ariko kandi yitwa Gile. Koresha Umwanya niko mwamumenye. Nikaze cyane Koresha Umwanya kuri The Real TV Show na cyane kandi n'igyambere ngizi bakujye kukwakira inyuma yuko twayaze cyane agiye atandukanye nko kuri Indonde TV. Yego kandi. Umeze neza? Ndaho ndashima Imana. Ngo nta umwuka wazananye se ufise? Je wanamhabuye uwezo wangu sio wa kwako, uwezo wangu sio wa kwako. Uwezo wako sio wa kwangu na ndo maana uwezo wangu sio wa kwako. Sasa turafise igidutandukanya, turafise aho dufise inkomezi, turafise naho dufise intege nke. Wewe urashobora kuba ufise ivyuzi byinshi. Ivyuzi je ntabizi ariko nanje mfise ivyonzi. Ivyuzi je ntazi ico nico kabisa. Nico gituma navuze nti uwezo wako sio wa kwangu na uwezo wangu sio wa kwako na ndo maana tupeane peace. Bari hit ndakenda mama nkiyo hamwe umuntu yo ikubita. Yo ni hit. Kibazo sindo muririmbyi. Oyo uri muririmbyi? Ina ndirimbo ya Fabirove mwaririmba. Ya Mr. Key. Ina Mr. Key. Mbe uyo Mr. Key ni wakora ndirimbo kwa Fabirove. Aya, ya ndirimbo yakorewe kwa Jiga. Mr. Key mora numva Mr. Key hajya muri Justice ya Fabirove sinzi ko ari ujya Mr. Key. Usanga rero yararimbiye ntavyonze. Ko je mperuka dufasha. Oya nakalogo kakaboro akajingo. Wayikoze. Okay. Ariko meze neza. The Real Show meze neza ndashima Imana meze kondo umufana wa The Real Show. Maze ko nibiganiro byinshi vraiment. Maze ko nibiganiro cha ruguru Landry na Mipro yamengo ari Primusic. Ana Adojo sana na dramatic. Adojo sana voila. Nabonye kya kiganiro, nabonye ibiganiro vya Simbizi. Nabonye ibiganiro vraiment agenda iraba vraiment no. Okay. Kiganiro cyanyuma heruka kuraba n'icyayi. Wakiravye ryari? Bon. Turabe ikiganiro navyo. Hari ikiganiro cy'umukobwa. Aho cy'umukobwa nigeze kubona. Beka avuga ibiki? Nico cyanyuma mperukira ko kurara. Ariko nizere yuko aho waciye byari bimeze neza. Amagara ni meza, ubuzima ni bwiza, ibintu bini bon. Yakuva muhira gushika ngaha naje neza cyane. Yaga. Hariyo titre nasomye ejo mwijoro yavuga ngo bekwiza kubisekoresha umwanya. Afungishije Koresha Umwanya.
narinzi yuko ntaza gutora ahubwo uzugeze mu gasho umva wamamagaye mu kiganiro nabibonye ubone reality ubone neza ko jewe nawe twari twavuganye masaha ya vomit uratwe twari kubona nejo kwari ufise akazi cyane ubahiriza akazi kawe ariko gandi title nayibonye mwijoro sasa shangira ubwo ati nawe umuntu ko twavuganye cyo ratava nyitaba oya ni babanyarusaku ya matitre ya burazi ko bashikuza ivyo dukora ntwe biratugarukako umva twe turambika amabara abantu munaka ngo agize ukunuku natwebwe rero aka petit problème katubaye ko gatoyi bakaca babikuza rero ivyo ntibinatubabaza ibinaduhabura kubera nivyo dukorera abandi natwe nivyo duhabura nivyo dukorera abandi vraiment tegeza kubitahura kabisa yego ugerageje kuraba ubuzima bwakoresha umwanya mu itangazamakuru mu rusaku canke mu kuba umupaparazi ona neza ko biriko bigenda neza gakoresha umwanya nk'uko vyategerezwe uriko urakoma micro kandi ivyo birajamo ikibazo wacumvise ndibaza ego bon uno musumengo uri nervous vyakunaniye gufata micro nk'uko urifata what's going on oya turi mu ntango urumva ibintu ntibirafata inzira juste ni wakubwira ngo ku yindi mpwemu umva bari impwemu ya mbere n'iyindi mpwemu rero ibifata iyindi mpwemu rero koresha umwanya arike kugira kabisa rero jewe mu bisanzwe mu mwuga wanje mu bisanzwe jewe novuga ko ndi mu bantu batantahura reka dufataho nyene rero koresha umwanya niki koresha umwanya n'umunyarusaku umunyarusaku abisigura gute utabitahura kuko urusaku meme kuvugira abandi mu ntamatama utabitahura mu bisanzwe urusaku abantu bazi yuko ari vya bintu uja kuvugisha nako kamwumviriza hamukaza gutera nyino canke ukumviriza ibintu nukacugaruka ukabwira wo bariko baravuga ino ariko jewe ubunyarusaku bwanje nubwa industry nubwo muri industry nyene rukitwa urusaku gute bwita urusaku kubera jewe nkora abantu benshi batinya no gukora nkora ahantu nyene abantu babona umengo ni private musanzu je ni wo munezero wanje je burya sinjohegwa ndiko ndakora nikano n'umuntu tubazanye ibibazo je njyohegwa nakoze ibintu abantu batari bwamenye babimenye nakoze ibintu wa muntu nabikoreye aza kujugumira ati what kumbe barayibonye ni jewe niwo munezero wanje niyo ntsinzi yaje niyo mpamvu je ndavuga ngo umupaparazi ndafana cyane umuvumburo burya je kuva kera namye ndabintu vy'umuvumburo kera basimbizi bakivumbura urumva narabifana gose narabiraba nkavuga ati ibintu biratesa cyane vraiment urumva nza gusanga abandi bantu biyita bamenyesha makuru bobo bibaza ko kumenyesha makuru ari kubazanya ibibazo gusa kuja kwandika ibintu ngo naka ngo ndamubonye ngo ce ndamubazuku ciramugira ukuje rero nivyo ni bon ariko je umunezero wanje officiel niyo nkuko dufate uroba nk'ibi bintu biriko biraba nkuko una nkubu yuko uri imbere uri imbere kamera ko utaboneka urambasha ko ari nyuma yawe mbashaka aba ariho nk'umuntu hariya ari karabi kamera ati mu kiganiro ukoresha umwanya bariko baramukoresha hiraba ingene ale yagumagirane aza kuraba ati izo ongereza uko bice biboneka neza yuko umengo Alan yariko ari ibintu akiri karamwigisha nde mbasha ivyo reje ca ndabikurizaho nye ndavuga ati mbasha ariko ariga ubu cameraman je uriyo niyo content rero ca mfata no kuvuga ngo uri hariyo ko umuntu arungurutse ucuvuga ati ucukrea mu bisanzwe bagiye kamubwira ibi kamubwira je ca ndashikuza ca nongereza kuko je umuntu amasanze atari byo yari karamubwira nta kibazo je kazimamba nabishize nta kibazo nimba ari byo yari kamubwira nimba atari byo kazima mbona rerma wani kiragikyo kirabwira ibintu umuntu wenye urabona ati iki bibina ari kamubwira uko ubona agize uko ikiragikibwiyo kigenzi uko ubona ko biri kumbwira ibintu by'urukundo je rero ca modify re bijyanyene canda nabikuza canda bigira big niho munezero wanje je rero mu bisanda kubya ati ndi mu bantu batantahura niyo mpamvu buri gihe cyose iyo nkoze uri mu bantu batagutahura ndi mu bantu batantahura aho uri ikibanzo ndimwo bantahura kuko je ndibuka ikintu cyose je nagerageje gukreya byarangiye nteragiwe ubwoba byarangiye mbonye neza yuko nshobora no kukizira je nanje rero ndakunda kuzira ikintu kandi mfise dura yo kugiheba bitarinze kuba birebire nkivumbura muri waka
narahatswe kenshi kuja mu gasho kenshi kandi naje mvumbura nk'abandi ngene bavumbura n'abandi ngene bavumbura narabandi ntibona ko banakubye ndavuga ati n'abandi baragiye tuzana style yuko udidwa umwanya wose yego njya n'amashavu nyene yabo nabikorera nyine ugasanga birabaye bebe harabibaza yuko mwabiteguye oya abibaza ko bavyo biteguye urumva nabibaza ni nka vya bindi rena je mfata akantu nkagakuza urumva umuntu wese afise commentaire yiwe mva wibaje ko ari ivyo bateguye bon wibaje yuko ari ivyo bon nta kibazo nta muntu ategeza kugutsindagiramo ikintu wewe uko wacakiriye no ni nk'iki kiganiro rego umuntu ashobora kuvuga ati ibijya vyose ariko aravuga shani yale yamubwiye avuge kujya urumva hari abantu rega bajajinga bihereza ibintu ngo bijya ariko avuga ngo urabona ngo ale ko bakuze ko rikoresha umwanya kwa mukuriye mu mwuga rero ale kiganiro ciwe ntashobora kwemera yuko uvuga ibintu vy'amafuti arashobora kukudictate rero ukoresha umwanya uze kuvuga kugira bize kugenda neza urumva yani ukamera nk'umpaye nka sije urumva uyo rero ntushobora kuja kumusigura ngo nizira ry'Imana ngo je naje nicara hajya gusa ngo oya we abifata uko nyene rero urabona n'ibintu byose nagerageje kuzana nka attack jewe narigeze gufata nyene jare umugabo itachi mamanda nayo kuvuga ati uyu muntu eske ameze gute n'umuntu ki ndamwigako ndatangura kuza ndashikiriza ivyo abasanzwe avuga rero abantu benshi re niho baza bambwira ngo nuku nkabona neza uko umengo nibavyakiriye bariko bambwira yuko bizova bimbana bibi cyane ndabiheba je mfata ikinyamakuru akezanet kiraho nyene vyashimamanda bakubwire ko bizoguteza ikibazo we ntavyo wabona sivyo nabona kuko nabona turiko turi muri entertainment gusa ibintu byo ndabona nka showbiz nakuvuga ngo Chimamanda mushize muri showbiz ikiganiro je nkaca ndakidownloadinga nkaca ndakigirira reaction nkakigira analyse yanje umwihwezo wanje je mba mbona atakibazo kirimo pemporte uko ndabivuga pemporte uko ndabikora kuko sinkwiye kubikora nkuko we ushaka cyangwa kubikora oya nkwiye kubikora nkuko jewe mbona neza ariyo yani strategy yanje urumva ico kinakuru akeza nete rero ntaranakubwira narazanye ibintu byo gupostinga my family umugore wanje ndamuposta abana ndabaposta posting ivyo nariye posting ibiki nibiki bono kambira ngo n'uburofa ivyo nibiki nibiki ngo nimuzi ivyo muri mwe umva nkabona umengo ikintu cyose ngize ni attack mu gihe mura mbona neza yuko no mu nama y'abakuru b'ibihugu haba hari umutwamwa ku meza haba hari hutuji urumva rero je simbona impamvu no postinga ndiko ndafungura nk'ubugari bikaba ikibazo ku bantu ndiko ndafungura nimba ari ubunure bikaba ikibazo ku bantu urumva kandi ari ibintu ni nk'ubu novuga ati urabona yuko kera kare hari gihe caharawe ibintu vy'ubuyi kwibarabara ugasanga nka 18 abajene baragiye kwiteramira ku buyi none hajye ugiye ukahikorera ga content nikosa abantu rero je ibintu byose nagira urumva je nabonye yuko kwanza iyi si yiri kiraja iri kigarukana ibintu vya kera bona n'amahuzu nk'ibiki urabona nk'amahuzu abantu bigira abastari bambara uzona yambara upantaro ngo ni zero zita oversize izo ni kera niho bazambara muri imyaka y'inyuma gato uyambaye bavuga tujama ni bono hayibetwemo yani warabanisha watezwa kwambara ipantaro ikwegereye arabambwiye ngo hiyo makungu banishije cyagutongoza uko gay cyo bibaza yuko uri umugay ubure ivyo nivyo bagaruka ariko kera ntibabitahura yuko banisha ivyo bihuriye he nivyo uriko uravuga ivyo bihuriye nuko jewe ibintu musanzwe nzana je nizanira bwa life nyene bwa kera abantu bahevye babona umengo ntibiba kuko je hari abantu banyita umustar ariko ndabwira ati no je sinde umustar atugende step kuyindi waruvuze akeza ihuriye he nivyo bona rinda kubwiye kuko nimba ndakubwiye akeza hari ijambo natangiye kubwira je ndi mu mpemu baya abantu batantaho ndi mu bintu abantu yani batantaho batagutahura bihuriye na akeza rero ni post nigeze kuba postinga urumva numva namanje ko kugusubiza inyuma gatoyi kugira manze ndakwereke impamvu akeza nayigeze ko ndayivuga twibutsa abantu akeza wayivuze kwiki hari habaye iki je na postinga akeza yuko jare usanga amasanamu yabo atari meza ivyo biri no mu bintu mukuru w'igihugu nyene icubera umukuru w'igihugu yigeze no kuvuga kuri RTN ati amasanamu yanyu vraiment si meza
yavuze RTNB yavuze RTNB akeza nayo byari bihuriye oya kumengo akeza turayemera cyane ni yantuze nyene ubisanzwe amasanamu ikibazo cy'amasanamu hari ikiganiro ubona ukavuga ati iganiro gisa neza point ya mbere ugashira kovi amasanamu ukumviriza sound ati sound imeze neza urumva hari n'umuntu ushaka gusaba ikiganiro akamanza akaraba kwanza ivyo umukoresha urumva ivyo rero je nariko ndahanura rero nuguhanurana nubwo woba ukuze gute ntuburo kantu umuntu yo guhanura nubwo bari muto yiwawe rero ivyo ndabivuze kuri akeza ngo uri kurarengera gushobora gufungwa candaho ariko wewe ubwawe wavuze kutarumenyesha makuru uri umupaparazi kandi umupaparazi ntaho yimiriwe okay Betetwe abantu baguhanura kubera ko bumva yuko umenga urumenyesha makuru none je nikeshi ndabwira ko ntari umumenyesha makuru musi naberetse baje nzoca ntangura gukora inkuru ari uko nayitohoje neza nagiye ahantu neza nkabaza nababanya ati eske ibi bintu nivyo wewe warabibonye urisire nkaza mfise yani ibintu byose bikwiye ariko ntarabereka baje urizera yuko uzobumenyesha makuru igihe kimwe ndakunda no bumenyesha makuru urizera yuko bazokwemera kuguha baje ya sense mu gihe ivyo ubereka ata aho batazoyima abo bayihaye baraberanda cyane gusumba jewe peut-être baragiye mu formation naje nzoyigira rero nimba ari formation isabwa naje nzoyikora none formation nameza ngaha Landry ntiyakoze formation kuri Colombe avuye mu mpimba none ntiyavuye guhanirwa icaha yari umunyavyaha avuye guhanwa acazogira formation eske jewe sindaba n'umunyavyaha je sindahanwa umva bonyima formation koma habwo nije bakwiye kuyihereza kuko je sindaba n'umunyavyaha oye je ndacara umweranda ndashaka umbwire uramaze kugira beef no muntu kubera ivyo ukora ku buryo ashobora no kugutigira kugukubita yarinde hari ryari na ryari mbwira umunsi wa mbere ko vyari bimeze ni benshi si umwe gusa umunsi wa mbere bitangura kubako ndisho yuko vyaguteye ubwoba vyari bimeze gute umunsi wa mbere mbere nohejwe na kesi yakweheje gute yanyoheje umuntu nja gukoresha ikiganiro ku nguvu yarinde shano kuri kwimana sinomuvuga wavuze yuko udakunda iyo uri kurabatsanya n'umuntu aguma guhisha ni entertainment ego ni entertainment ariko attention hariyo n'umwanya uri kurumviriza radio uri mu bantu ucugabanya volume gatoya hari igihe ugabanya volume gato n'igihe wongereza hari ibintu ushaka nyene yuko nuwararenganye yumve n'ibintu uvuga ati reka vyumve abaturi kumwe gusa ukaca ugabanya volume wari wakoze kire wagiye gukoresha ikiganiro byinshi yale maze gukora je ndamaze gukora ibintu byinshi umuntu akambwira ati bro ndagupiga ni filma kwanza akese yarafitana amakonfli na bien film amakonfli yabo ibintu byabo vy'imihari yabo nyene vyabo nyene bapfa kesa cantuma kwa filma filma nagiye mbona message iwe kuko naramubuze yarari mu nzu aranka gusohoka urumva sinasimvye urugo porta yari yuguruye ndinjira mu rugo nacenye message ati peti yangu na regrette kona sigutoka je ni gukate shingo ninge gukata na mupanga tumispenda kiburofu niko yambwiye urumva niko yambwiye ubwo nyene cambona ikiganiro yakoranye nande naguci Top TV avuga bijanye na ture peti nikimubanaga ndamupigaka uko yani yarabaye konfli kwera arangirira konfli uyo numwe rero nabandi nyene bangira amakonfli akambwira ati bro peti yangu we vraiment ndanakwanka Narvin yarigeze kumbwira ngo nyene jare nta nkunda urumva ahubwo akunda ivyo nkora iryo jambo je yarananga ati sindagukunda ariko ndakunda ivyo ukora ivyo bintu vyarampaye umwanya ati byaguhaye wewe nariyumvira ati wakuye mwiki bo je niyumviriye ati bo peut-être ivyo nkora biramuryohera ariko sindamwinjiramwo abone neza yuko ankunda nico natahuye hari imbere bavuga ngo arakunda ivyo ukora ati ndakunda ivyo ukora ariko sindagukunda kandi nta kindi yarengeje ko yaciye agenda okay ndakwanka ariko ndakunda ivyo ukubita zarabaye nyinshi kuri koresha umwanya yego umaze kwiga iki kuva ico gihe cyose bo nize yuko mu bisanzwe ikintu cyose mu kugikora banza ugishire kwanza ku munzane kwanza urabateska iki kintu
iciza caco kirihe ikibi caco kirihe niwe gisha kumuzana ukaraba ati iciza caco kiri kibi caco kirihe hari umutima wimwishi uzoza ukubwira ati bro ico kintu sico ko ikintu ciza wenyene umutima uranakwemerera ati ico kintu c'est bon none nk'igano dukoranye worinda kugira amakenga ngo ndagiposte canke sindagiposte hari ibintu wenyene utarinda no kwiyumvira ariko hari ibindi bintu uvuga ati reka niyumvire canke reka mbaze naka ati muta nkubu kabaza mbasha ati mbasha je nari mvuye gukora ikiganiro campura nuko ibintu nkubuko ibintu ndabishire ko kwera ubona mbasha ati reka ntuzi yuko ibi na YouTube itovyemera nk'ugasangana umuntu bagonze direct amaraso bako YouTube bona yihagarika bakanayugara uraca ugasanga wakameye umuntu ari gusa ko yuko bona gufatira n'ibihano ugasanga umaze nk'ukwezi kose udapostinga akaguhanura ivyo rero cubiheba ariko uciye guca ufyatagura ko direct ati bitajijua usanga uguye mu bindi bibazo reka tuze hano koresha umwanya kwa kano kantu kabaye tukiri ngaho mu bibazo nyene warapostinze video aho wapostinze video yerekana umurivye Big Fizzo gutyo inyuma y'iyo video nibaza ko ntarinda kuyisubiramwo inyuma y'iyo video sinzi nimba ari kubera video wapostinze ivyo ari vyabaye canke nimba ari kubera amajambo washizemwo mu nyuma iyo video haza kuboneka yasavye ikigongwe mbere no muri post za Edison avuga ati Big Fizzo yababariye koresha umwanya ako kantu agoma gashirako warafashe video usaba ibigongwe ariko kandi haranabonetse n'ifoto uri imbere ya portail ya Bantu Boy ashaka umbwire ifoto yafashwe inyuma y'ivyabaye canke n'ifoto koresha umwanya yarasanzwe afise agiye mu conference ijya foto kwanza ndayifise muri nari naranayipostinze wanashimye yari conference de presse ya Bantu Boy seminaire ya seminaire nyene iyo foto narayifashe yaje imbere ya portail kuko ijya portail ni address udi hajya ka hifotoreza umuntu wese acabona Bantu Boy acabona yurya ni na promotion na publicité yo kwerekana inyubako ya Bantu Boy ya logo tanarihiwe n'amahe urumva rero n'umunezero wacu nta kibazo ni ibyacu twese je kuyifatira hajya nashatse nyene nereke isi yose yuko hariho inyubakwa hariho lebo ya Bantu Boy twayishitsemo ko riki kugaruka kuyipostinga nakigaruka kuyiposta bivanye n'amajambo yarari ku mbuga kuko kandi nashaka ndabererema kuko je hari ibintu byinshi ngunda kuvuga abantu badukurikirana burya ntabwo ari abafana mu bisanzwe nta muntu agira abafana ngo abana abafana banje ivyo nama navyanse nta numwe nta komate nigeze mbona ati iyo foto ngo nari ndayifise hariho n'abantu bayipostinze bavuga ngo koresha umwanya yishikanye kandi narigeze kuyiposta iraronka iragira irabana trend gatoyi ndavuga ati none baravyibagiye ko iyi foto yari ihari Acho gituma uvuga yuko bagukurikirana atarabafana. Ncambona yuko neza sino bita abafana banje mbona yuko gusara abantu nyene baza gusa kudukurikirana gusa. Yeah. Rero nkabijya bintu Edison arafise ikibazo ko Edison akora umunyesha makuru. Kandi Edison kubaza ati Big Fizzo arabariye koresha umwanya. Nuko wewe peut-être muri we hari ivyazi canke ivyo yoba yarumvise. Kandi ico kibazo urumva bakibajije abafise yo gitumbereje. Ndashaka kuduha umuco. Video posting a Big Fizzo. Wayihawe nande? Nayihawe n'umuntu. Nizwi giwe ririmo. Hari wavuze ngo ni Starboy. Starboy. Yeah. Ntabwo ari Starboy. Starboy ayironse yo content nawe yoyishirako. Reka. Haraho nabinugwa noze mbwa ndavuga ati rijwi antuka siwe. Oya ntabwo ari Starboy. Oya. N'umufana. Numukunzi w'umuziki w'u Burundi. Okay. Kweri ki yayihaye watayipostinze canke ni kubera ko koresha umwanya mu paparazzi ataco yera. Bo yayihaye je kubera je nabonye ari umugenzi mu musazo je turayaga. Sinzi ko ari abandi bayaga ariko je turayaga ve. Ndashaka kumbwire message canke icabaye catumye ugaruka gusaba ikigongo mu gihe we wumva ko uri mu paparazzi. Ego. None umaze kubona amatitre ari hano. Erega Alain ivyo tubona ku mbuga ivyo dushira ku mbuga birabonwa natwe ivyo bashira ku mbuga turabibona urumva rero hari ibintu wenye nuvuga ati reka nsukemwo mabisi ko je ndazi neza yuko ibintu vy'ubupaparazi nakubwiye ko ndi mu bantu batantahura kandi mu bantu bantahura
bavuga ati wana nakazi kiwe nkuko utota none wotangara ubonye umufundi ariko arubaka inzu wotangara ubonye soje ya SAT-B iriko irakora ibarabara nibisanzwe ariko ugiye ubona umukozi wa soje ya SAT-B ariko arakora ubumenyesha makuru uvuga ati wapi na wapi mu mabarabara na bujournaliste urumva yuko ntibisa ariko ari ibintu bisa nta kibazo je rero ntibatahura neza yuko vyo nkora ari ubupaparazi niyo mpamvu na mujya video mujya ntuze natanguje ati shobi kwa kundika umwe Jojo paparazi yabikora niko kajambo natanguje umva nagiye mu kirenge cha paparazi Jojo paparazi ariko niho bagihonyera mu kirenge cha Jojo paparazi kuko wagarutse gusaba imbabazi ntitwigeze twumva Jojo paparazi asaba imbabazi Jojo paparazi wewe ngira abantu ntibari bwo none kare ngira ushatse kuvuga ko abantu bononekanye mwa kino gihe jengira none maze kubona amatitre ari hano bandi inyuma yo gusaba imbabazi ushaka kubasabye imbabazi bivanye hari n'ubundi butumwa abantu babonye tutazi hari cyabaga koresha umwanya abantu batigeze kimwe ndamenya oya gusa je nasabye imbabazi kubera mvuga ati peut-être nimba vyo bavyaratsitaje kuko narigeze kubona stati ya Fizzo vuga ati stati na maneno kuko Fizzo urazi yuko message azitangira kuri stati ona yuko ashatse gutanga message urabona stati za Fizzo nta stati ziwe mbona bisigura ngo nta nazibonye ku maposti bisigura ngo nta nimero ya bafise tubakumbuga naje nta nimero mfise Yasin yaranditse avuga ati King Big Fizzo igiti kiturigwa tora screenshot urayishirako ucugira hashtag Mr Yasin +257 nta nirindi jambo washikirije aho ni nyuma ya video wakoze yitwa ikigongwe kuri mugani hama mu nyuma kandi nyuma y'ifoto yawe wa post inzu usaba ngo mpirindi zina haraciye one day aho waciye wandika kuri ya foto nyene uri kuri Bantu Boy wambaye all white aho waciye wandika ngo uguhishaka kwanka nawe umuhisha kubiza i caption ni iyi foto uri imbere ya portail ya Bantu Boy bihuriye he nibihe uri kurabamo mu bisanzwe iyo caption urabona je nabonye Yasina yanditse bijya bintu kwanza ngo King Big Fizzo igiti kiturigwa ariko gusa Yasini n'umuntu n'umuntu nkatwe urumva kandi amenye ko kuri ino si ya rurema nta giti kiturigwa kibaho na president w'umufaransa baramutabiye ikofi nige muri amukubita ikofi none wo tumbwira gute we wocushi wemeza neza ngo igiti kiturigwa koma boni kwa kundi nyene ni babantu yibita nyene king wa muntu wisho kwita king so Fabirove ngo ndi king Alvin ngo ndi king SAT-B ngo ndi king Fizzo ngo ndi king inde ngo ndi king abandi bo ngo ndi king naka ngo ndi king umva mu bisanzwe ntande yani bose ni ba king ivyo navyo nta uvyimiriwe kubiko no kwiyita igiti kiturigwa nta numwe yobikubuza ariko mu bisanzwe abantu bose baravuga ati mu bisanzwe nta giti kiturigwa kibaho kandi ivyo turavyemeranya n'abantu bose iyo bava bakagira basha peut-être azibiti yo tubwira hari giti baravyemera nta giti na kimwe kiturigwa ni giti kituri ni giti wabona umengo nticurirwa hari abantu bacabura urabona ca giti bashinga ko amantu ze matsinga baca bambara ibintu bifisa amahwa kira kirurigwa baca bashira kwa ibijya bikuru bisanzwe biri kwa amahwa navyo baca vyurire biri kwa amahwa baramenya strategy nyine bavyurira uko amusanga gusa hejuru nta giti na kimwe kiturigwa mu bisanzwe kandi rirya jambo Yasini yarikoze Yasini rega ni cawa wa Big Fizzo yategiza kuvuga yani nyene ivyo nyene wabo turetse ivy'abafana canke ama post yagera haba kubwa koresha umwanya nta kosa ryahabaye mu bisanzwe jewe nta kosa nakoze nimba takosa wakoze wasabiye iki kigongo ko Big Fizzo tigeze yakoresha umwanya kubera nakubwiye ati imwe mu peut-être ndimwo n'abantu batantahura vuga ati kumbe ndatahura yuko imwe mu ndimwo ni mu bantu batantahura reka wifuza ko bagutahura gute abantu bampebere bareke kwidogera bareke kunyidogera bareke ndondera gafu ko je ndabikora ndondera gafu inyuma yo guposting imfungurwa kubura mu paparazi agakozwe kose zaragiye biravugwa yuko ugira mu makanda ya simbizi wa Semavumba nawe adapfa ivya nako apfa ivya posting zinjya iki
hari ico biga kuri simbizi wase mavubi bo simbizi kuko abantu barabagerera namwize ko kuva kera wamwize kwiga ukuvumbura kubya vimburo bakora bya mivumburo bakora niyo namwize ko simbizi nayo ibisigaye simbizi akoresha ni langaje yo mu isiti y'akanyesiti iyo niyo langaje twese dukoresha wakuriye muri umwana wa ghetto nta kintu gishasha jewe nandika utatahura magane we muntu azwa posting injya ego abandi babiposta nuko bitamamara usanga nuko wewe abiposta afisi ijambo abipostinze babibona hakiri kare nabandi re hari abandi babiposta ariko bitabonwa kugereranya na simbizi babashira mu rugero rumwantu kuramaze kubona ama posts ubifata gute wewe nibo cyambona yuko kwanza promema nakuze maze kunshira mu kiringo kimwe na simbizi ari umuntu nubaha cyane ari umuntu ankuriye cyambona neza yuko nakuze kandi umwana nuwokura wifuza ko abantu baguhebera kandi wifuza ko uvuga ati umwana nuwokura bishitse koresha umwanya agahabwa amahigwe ya kabiri tugiye muri what if kifuza kuba umupaparazi akifuza yuko yovuka afise iyo ndoto yo kuba umupaparazi wohitamwa kuvukira mu Burundi canke wohitamwa kuvukira ahandi ni hehe kubera iki jeno hitamwe ngaha nyene aha nyene mu Burundi ko ale jemba shaka nkora ikintu gitangaza n'abantu ati what umva rero mvukiye nga abandi mu bindi bihugu biremewe paparazi barakora ukuri kwamye urumva kuko jewe hari na kavido nigeze kubona Cristiano Ronaldo bavuye muri Coupe du Monde umupaparazi yagiye kumubaza ikibazo atafata micro aca itahariya mu mazi urumva ariko iyo video yaragiye ko yarapostinze uko nyene Cristiano afashe ayitaye umva bari yabobo nta kibazo uhanwa nujya muntu nyene ku gatwi kiwe uhanwa nibindi naje mu artiste cyangwa undi muntu afashe micro kayita nabipostinga kubera ko nayo ni inkuru nayo iyo niyo nkuru re urazi nkawe ndakurondeye kugira nkubaze hama ukanka nayo ni inkuru kuko mvuga ko utashemye kugira ico bivuze ega no muri cushikiriza cyo ni kibazo ca mbere wewe wakifuza kuvukira aho hawe amahigwe ya kabiri kugira abantu babitahure iyo ndabitangura kare baba barabitahuye no kuri kw'Imana uhawe amahigwe yagira kabiri yo kuvuga kugira uvukira mu bundi buzima ukwifuza ubuzima bumeze gute ukwifuza ko bumeze gute ubuzima bwiza rutakunda ubuzima bwiza mbeho neza mbefise umuduga mfise abana banje biga heza abana banje babayeho neza umugore wanje ameze neza ubuzima bwiza ubuzima bwiza uhawe amahigwe gutwara abakobwa babiri gati ya Belle9ice Mokenzi uhitamwo nde cino hitamo Belle niwe nkunda niwe ukunda igituma ndamukunda Belle9ice uko na crush kwake oya ndamukunda ndamukunda n'urukundo muri jewe rurimwo je ndamukunda Belle9ice urakunda Belle9ice wa SAT-B ariko twibukanye ko mfise umugore ariko uramukunda ndamukunda Belle9ice uramucrushinga ndafise umugore kandi nkunda kandi mwiza gusumba mbere na Belle9ice mugore mbere gukunda Belle9ice uremerewe gukunda undi muntu none bro rega Imana yaturemanye urukundo rega ndufise urukundo ego umutima wanje urafise urukundo muri je ko yabatari urukundo mfise n'umugore wanje sino n'abana banje sino n'umuryango wanje sino ukunda ariko rero je Belle9ice nubwo wo mbwira ngo undi kiretse umugeranje n'umugore wanje canke na mama wanje ariko umukobwa wari we wese kuri inosi ugiranya na Belle9ice jewe notora Belle9ice n'umugore wanje nkubabarozi bo muroga bakamwica agapfa jewe no mutongoza Belle9ice no kwifuza yuko no umugabo wa Belle9ice bagwaye miliyoni 10 z'amadolari akakubwira uti akakubwira bati urahitamwo kuba umugay cyangwa mu bisexuel bagabo ube uri muri community woyajya ivyo ni bifaransa ntavyo natahuye umugay nagitawe ko reka dufate umugay umupede bakama miliyoni 10 z'amadolari ayo no yajya kawo umugay none kuba umugerega n'icyaha avyonze ni kibazo cyane n'icyaha mu bisanzwe n'icyaha ifatwa nk'icyaha rero je no kwemera miliyoni 10 z'amadolari kare ayo tojya nangahe ayo ntoje make mbona
atakintu yompindura umuriyoni w'amadolari n'amahera menshi kadufata umuriyoni w'amadolari oya wavuze miliyoni 10 z'amadolari kuko ugiye kuyagabanya naje ndabihindura ariko tugumije kuri aje nyene $10,000 ayo no yajya no bumugeyi ko hari n'abageyi barabayeho $10,000 ho yajya bien $10,000 rakoze ariko umuntu ayo mahera bayampaye no mwica ariko umuriyoni ntiho yajya umuri w'amadolari oya ayo mahera mengo ntayo no $1,000,000 $1,000,000 ntayo no yajya vuga $10,000 yajya na bo guhera kuri $5,000 kuduga ayo no yatwiga Koresha ndagashimira ku mwanya wawe ndagashimira ku mwanya wawe nawe urakoze vraiment akaye kajambo sigara nawe dukurikirana akajambo nubabwira nuko je bompebera gusa bampebere je ndumusazi ndumu nibampebere nko nk'ibimvuze baratwenze cyo bavuze ati uyu mutipe vraiment yarasaze nibampebere rero uko nyine watawe ivyo wavuze nabitahuye kuko ndazi neza yuko abantu bavuga ati no bro ngo nta mahera namwe umva ntibana bitahuye mu bisanzwe ariko je nikomeze aya mukoresha umwanya ni mu mpebere rero ka message ku bafana ba Big Fizzo canke kuri Big Fizzo mwenyewe nabonye amakomantere ngo bazonkubita nta mufana wa Big Fizzo kwanza numwe asumvye ingufu nibo nkubita kuko jewe none ivyo nakoze biri kumbuga none nagira abo nkubitisha imbuga niba nkubitisha imbuga kandi ico nico kintu cishe nino casubije inyuma nino industry gatoya okay je mu bisanzwe kera ndibuka team Bantu Boy na team Satura twagwana ku mbuga muri site ni twagwana usanga mukundana twareba jama mu site kuko badansere ba Fizzo bose tubana muri quartier mu Kamenge urumva twagwana ku mbuga na kupiga posti na kuongeza ingine nibaje ku mbuga bagwane urabe ingene yani ibijyanyene wengene binakuza no muririmbyi bakunda erega bijya bakubwa ziriya challenges zirakwiye kugaruka ziriya challenge ni nyina nka jewe nyene nkahondi je sinkira umufana ariko bijya bintu vyo duhereza content ikomeye cyane okay bijya bintu reka kubwa vyo guhereza journalisme abamenyesha makuru bose baremye ama TV online ikintu cambere cabadugije ni team Satura na team Bantu Boy bafata bagahuza Landry muri waka agitangura ibigano gano cambere yatanguye yakoranye yahuje team Satura na team Bantu Boy ndibuka ico gihe ni general ndongo y'abafana ba SAT-B mu Kamenge twarateranya amajambo biravyaza umusaruro ku mbuga urumva ndibuka Ange Minushi kiganiro cambere yakoze yagikoranye na jewe n'abafana ba Fizzo urumva twaragwanye mu kiganiro turashwana birakomera raronka content hozi muri NCT cagihe umubabaro iba ya kabiri Eden Banga atwaye intuzenye isangano award yaciye duhuza n'abafana hajya nyene yaronse content bijya bintu rero nimba bafana banaka bo bacafuje umuririmbyi wawe nicanke nimba bamuvuze ku muririmbyi wawe ni muce muja kumbuga muterana amajambo rero imbuga zishuhe ni naco catumye gisubiza inyuma abaririmbyi gatoyi aya maririmbo yabo atagikwiza no muri yo hakiri kare atagihitinga mu isite cyane kubera banabaye n'inshuti bijya bintu by'ama challenge byo gushwana byo kudahuza byari vya bien sana bije vyitambika kigano cari caheze mu bisanzwe ariko niyi ni message mpereje abafana ba Fizzo bamenye yuko tutaribagira behind ivyabaye ariko n'abafana ba SAT-B muri ni the same ni the same muri ko nico kimwe n'abafana ba SAT-B nabone rega nico kimwe urumva numva ntibagifise intuze nguvu zo kugwanira ku mbuga bo bamaze kubona yuko bateruye ivyuma bamaze gutera ama systeme bacabona umengo mu Rwanda mu quartier jera ama message nabonye ngo tutakupigaka ngo tuzogukubita uzira ivyo wavuze kuri Big Fizzo je nibankubite ku rubuga nibafata ijya posti bayopoze post ntorayifuta post narayifuse wayifuse kubera ari kiganiro caheze akoraga jambo bwe abafana ba Fizzo ego amasa Big Fizzo maze imisuri kurasaba ikigongo rero ubu no mwanya mwiza umaze imisuri kurasaba ikigongo ale naragisavye nta kintu nsubiye kandi gufata gusaba nabushimire cyane gukanya ka kuko kuko wavuze ndashimire cyane kanya ka urabizi ubundi butumwa ale kiganiro cagizene carangiye
Yesu reka nagushimira cyane koresha Yego. umwanya Yeah. nizere ko tuzongera gusubira guhura peut-être ikindi gihe tuyagana ku bindi bige bitandukanye ariko kandi ndakwifuriza n'amahirwe cyane uhisemwe ko umupaparazi ubifate nk'akazi ubifate nk'ikintu gihari kugira ngo gikuze na entertainment muri rusangi nimba wifuza gutera amakanda mu ya Jojo Paparazi cyo nakubera byiza je ngo ha advice kumurondera kugira ngo azakubwire strategie aracahari ko ntiturumva itangazo ryo kubika rya Jojo Paparazi nibaze yuko bizokumerera neza cyane cyangwa uragenda uraraba n'ahatandukanye nka TMZ muri Amerika n'ahandi hatandukanye sindaba hanze bikubereye neza ucumenye ingene ubikora bari bavuga ivyongereza naje sinize urakoze cyane ale wagize neza cyane behind camera yari mbasha okay uragaze kuyivuga behind camera ni mbasha ahubona yuko bari gabo ngenda kumana Rodrigue yararifuse yitwa Rodrigue izina ry'igishenze yarari twibagije vrai ariko je ndacagiye reka nagushimira wadukurikiranye kuva ku munota wa mbere gushika kuri no munota ngiye kukubwira ko nagasaga reka dusubire guhura mu bindi biganiro bitandukanye ariko kandi nkakwibutsa yuko ikiganiro gifashwe mu mugongo na Fama Burundi aho ushobora kuja kuraba ibige bitandukanye rero Fama Burundi rero ukeneye kumenya byinshi bigiye bitandukanye checking izo numero ziri muri commentaire ziri pinned canke muri description aho ushobora visita site web ya Fama Burundi aho ushobora kugura canke ukagurira umukunzi canke undi muntu aho babigusanza aho uri canke ubiguriye ahari kandi bigashika umutekano ntangere ibintu bikabiri safe cyane Fama Burundi ku bwacu ku bwanyu kuri twese birakunda kandi turashobora kugura twibereye aho twicaye